Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane. Generali Prime Niyongabo yoba yamaze kubogozwa. Ni ukubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kumuhindurira amabanga mu gihe havugwa icuka cibi mu bategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biramugora gufata ingingo nk'umukuru w'igihugu. Ibyo nibyo tubwirwa na bamwe mu bamwegereye bavuga ko biri mu bitera icuka cibi mu gihugu, kandi bikaba ari nabyo byigaragaje ku munsi w'ejo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye aho gukura Prime Niyongabo nk'uko yabiteguye umushikiranganji wa mbere akabyanga, yahisemo kumuhindurira amabanga, aho biboneka ko ameze nk'uwamudugije, ariko abamwegereye bakavuga ko intumbero afise atayindi uretse kumukura akareka kuba umukuru w'igisirikare c'u Burundi, kuko abona neza ko igihe cyose yagumya kuba umutwara igisirikare c'u Burundi ashobora kumutera ingorane zikomeye cyane, mu gihe ibihangange nka byose biriko birategura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari n'amakuru avuga ko Generali Prime Niyongabo kubera ko abizi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumukura, yatanguye guhungisha umuryango wiwe. Umuryango we akaba ari kuwerekeza muri Canada, aho avuga ko iminsi iri imbere ishobora kuba mu gihugu c'u Burundi, kandi hakaba n'amakuru avuga ko abajenane nka bose bahambaye mu gihugu c'u Burundi bariko barahungisha imiryango yabo, aho bavuga ko igihugu c'u Burundi kigiye kwinjira mu bihe bigoye cyane, kuko barabwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ngo atange imihoho ku neza, ariko arabyanga, ariko nawe akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo asambure ako karwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi, bamwe abaduze abandi ababogoze, nk'uko byagiye bigenda ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho yagiye akora ibikorwa nk'ibyo byo kuduza bamwe mu bari bashigikiye ko akurwa, abandi akababogoza. None na Perezida Evariste Ndayishimiye nibyo ariko arakora, yahisemo kuvuga ko adugije Generali Prime Niyongabo, ariko mu by'ukuri ntago amudugije, ahubwo aragira ngo abone uburyo ki amwikuraho, avuga ko atabangikanya amabanga abiri. Ibyo nyine bikaba ari byo turiko turabwirwa n'abamwegereye. Hakaba n'andi makuru akomeye cyane kandi ahambaye ahejeje gushikira, tugira ngo tubashikirize arabana n'ibiriko biravugwa ndetse n'ico Generali Prime Niyongabo yaba agiye gukora nyuma y'uko amenye ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kumukura, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibikomeye, tubanze tubabwire uko umubano wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo wifashe, ndetse n'icyuka kibi kiri hagati yabo gishobora gutera intambara ikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba ko umwanya n'umwanya yamukura, akaba ari kugerageza ibishoboka byose kugira ngo amubogoze mu mabanga, abikoze mu ruyeri rukomeye cyane, naho Prime Niyongabo nawe atari umwana, abizi neza ko ari byo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashaka. Perezida Ndayishimiye na Generali Niyongabo byifashe gute? Imyaka 12 Generali Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare c'u Burundi. Ni ubwa mbere ibyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe washoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye Generali Majoro Thomas Ndabemeye, yagitwaye imyaka 9 kuva mu mwaka w'1967 gushika umwaka w'1976.
muri iyi myaka itatu iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye basanzwe banahuriye kuri byinshi, ariko ku mwaka wa kane ibintu byarahindutse cyane kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yashaka kumukura, ariko umushikiranganji wa mbere akabyanga kuko yabonaga neza ko byanze bikunze aramutse akuye Prime Niyongabo ibara ryahita rigwa mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye na Niyongabo ni abagenzi ba kera. Ndayishimiye yarahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo. Mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni, Prime Niyongabo yamye ari uwuhumuriza ko Bunyoni atashobora gutembagaza ubutegetsi. Mu ruyere rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Muri aya mezi ya nyuma ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye iriko iratakara kwa Generali Niyongabo, noneho bikaba bikomeye ubu ngubu, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba abona neza ko Generali Prime Niyongabo amusumbya imbaraga, akaba ariyo mpamvu nawe yize umukenyero wo kubikora mu ruyere rukomeye cyane, aho yabanje kumuhenda ko agiye kumuduza kandi mu by'ukuri agira ngo amukure. Igisirikare kiravugwamwo ubusuma bukomeye. Generali Niyongabo aboneka nk'uwahagarariye ubwo busuma. Abasirikare baridogera cyane Prime Niyongabo. Ndayishimiye bizomugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi bajenerali yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amarwi adusumira Generali Niyongabo nawe arabizi ko igihe asigaje mu mabanga coba ari gito cyane. Amazina y'abashaka kumusubirira aranagwanugwa, co kimwe n'ibindi bihangange bitekewe n'ubwoba muri kino gihe. Nawe yoba ari mu bariko baragerageza kurungika imiryango hanze kubera batazi iyo ibintu bitera bisha. Amakuru adushikira nuko abana bose ba General Prime Niyongabo baba bamaze gushika muri Canada kubera icyuka kibi kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari kurebana ayingwe na Prime Niyongabo. Prime Niyongabo yaravugurujwe ku kibazo c'imishahara y'abasoda. Mu mpera za Ndamukiza 2023 abasirikare barongewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yaragwijwemo hafi inshuro zitatu. Ibyo byabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cyane Generali Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cyose abasaba kwihangana, avuga ko atamafaranga ariho, ko abasodo borindira igihe imishahara zoduzwa ku bandi bakozi ba leta bose. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cyane. Inyuma y'ibyo biganiro henshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icababaza abasoda ni ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatike ko kuja kuramutsa imiryango, ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amapariseri y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekanye, kwihariza urudandaza rw'imiti mu gisoda n'ibindi byinshi cyane. Benshi baribuka amakuru yaciye kuri RPA avuga ingene Generali Prime Niyongabo yafatanywe muri Kigarama 2022 amadolari ibihumbi amajana abiri yari ajanye mu rugendo. Kongera imishahara abasoda ntibyasabye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Ni nayo mpamvu mu gisirikare hakwiye rukurukuru ko amafaranga bongewe ari ayo bahora bibwa. Mu gihe atansiguro itanzwe, nta nkeka ko urwo rukurukuru ari rwo abasoda bazogumana. Ubusuma budasanzwe mu mishahara y'abasirikare. Haraciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda. Amatohoza yerekanye ko ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe, ugasanga nk'umusirikare umwe baramuhembye miliyoni ku kwezi, bakaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera, ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi by'intwazangabo bikora muri DCT basanze byaratunze ku rugero rutangaje cyane, aho usanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose ya Bujumbura, baraguze imiduga izimbye, bamwe mbere imiryango barayirungitse muri Canada. Amakuru y'ibanga akwiragizwa mu basoda avuga ko bano basirikare boba barakoranye na Generali Niyongabo. Ayo makuru avuga ko buri kwezi hoba hahora
hakorwa intonde zibiri z'imishahara listing, rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda w'u Burundi rwaja ko imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose kumenya ukuri kw'ayo makuru ariko arakwizwa mu basoda. Ico bikoze hari ibisongerezi bigeze mu ibohero kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonte yabo yaciye ko iyo mishahara y'ubusuma. Muri disiti ibisongerezi byasubirujwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cane nayakurwa ku mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique. Umuntu afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi ibihumbi 600 fabo ku kwezi. Umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia haba hariyo abasirikare baba ibihumbi 5, ni ukuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi 3. Ayo mafaranga yose abasirikare bavuga ko batazi iyo aje. Amakuru ariko arakwiragizwa mu basirikare avuga ko President Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare. Ubusuma mu myambaro n'imfungurwa z'abasirikare. Intwazangabo twaganiriye zaratweretse ingene abasirikare bagiye gufungura kuva mu kakaro 2023. Abasoda bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho, ibyo baheruka mu myaka ya kera kuri bagaza no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya. Inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ibyanwa n'ibindi. Niko amafaranga y'igisirikare kizokoresha mu gufungurira abasoda yarongerejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ibyo byose bari basanzwe babyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashima Imana. Ayo yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu byifuzo byabo abasirikare bashaka ko ibyo byokorwa nko mu bindi bihugu bimwe byubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda hanyuma hagashirwaho imihangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye. President Ndayishimiye azoshobora kwikura General Niyongabo? Kino kibazo kirahanze President Ndayishimiye muri kino gihe, ariko agwana n'ibihangange byinshi mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Intambara ye na General Bunyoni ntirahera, kuko General Bunyoni nayo amakuru ari kumuvugwaho arahambaye cane ko umwanya n'umwanya ashobora kuva mu ibohero amaze agakuraho ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye akoranye n'ibindi bihangange. Aherutse kwiteranya n'ibindi bihangange byinshi cane mu guhindura amafaranga yabyo ibipapuro. Mwarabibonye ibyabaye. Intambara ya Reveriyani Ndikuriyo irashushe cane kandi biraboneka neza ko Ndikuriyo ashobora no kumutsinda. Intambara n'abagwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko iragera ahakomeye cane, kandi igihe cose agwanye n'umugwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi bajenerali bahambaye. Ubwoba n'ishavu ni byinshi mu CNDD-FDD muri kino gihe. Aho niho bimugoreye kumenya uwundi musirikare yokwizera akamufasha kurongora igisirikare. President Ndayishimiye abona abahemu mu mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora kwizera. Ku rundi ruhande kugumana General Prime Niyongabo nawe nyine aziko atagikundwa si coroshe. Amakuru amukuye ntazi iyo aca amushira. Yararangije kumuha amapeti yose ashoboka mu gisirikare. Ari bumugire mushiranganje wo kwivuna abansi, kumbure azomukura aca amupfunga nawe nkuko yagize Bunyoni, canke azomurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya, nkuko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure y'ubutegetsi. Ico bikoze ibihebe ntibyoroshe kuri President Ndayishimiye. Abo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abansi. Ubusuma bakoze babukoranye na President Nkurunziza, abandi yarabubarekeye kugira bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ibyo bintu ku bantu bamaze kumenyera kwihereza mu miliyaridi ni intambara itoroshe. Abasirikare bo bifuza kuronka indongozi nshasha inyuma y'imyaka yaba 12 mu butegetsi bwa Niyongabo, mu gihe abandi bavuga ko byanze bikunze Niyongabo Prime ari we wenyine ubangamiye igisirikare c'u Burundi. Ariko amakuru adushikira
akaba ari amakuru adahumuriza na gatoya, aho amakuru yemeza ko byanze bikunze umwanya n'umwanya General Prime Niyongabo nawe ashobora gukora kudeta kuko azi neza ko atagikunzwe mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko mu kumuryoshajyosha nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yagenye Prime Niyongabo kuba chancelier de Ordre National mu Burundi. Ni ukuvuga ko yamugize umuntu ugiye guhagarara mu kibanza gihambaye cyane, ariko akaba ari ikibanza n'ubundi kidafise ingufu na gatoya, kuko biboneka neza ko byanze bikunze azahita amukura. Hambavu yo kuba umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare, Prime Niyongabo agiye kuba n'umuyobozi ajejwe amabwirizwa n'ibirango by'igihugu. Asubiriye Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana yari muri ayo mabanga kuva muri Ntwarante 2023 gushika yitavye Imana kwa 12 ukwezi kwa gatatu 2024. Ibi byose nyine biriko biraba birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatinye gukura Prime Niyongabo, ariko nanone akabona ko atacindi ashobora gukora uretse kumukura, akaba ariho yiyumviriye kubanza kumwereka ko amuduje kugira ngo nyuma azamukure ku buryo bumworoheye, ariko benshi bakavuga ko Prime Niyongabo nawe atari umwana, akaba ari no mpamvu yatanguye kurungika abo mu muryango we hanze y'igihugu, kuko azi neza ko agiye gutangura intambara ikomeye cyane we na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.